mutima mweranda, Maria nyina wa Jambo. Izimundu Maria mawe himbagwa kundwa na bose. Turakwihereje twese twakiri wawe, tuguhaye ibyacu byose. Bigire byiza mugabekazi w'amahoro, ndanga mu ndanga gahimbare kamana data, mukunzi wa mutima mweranda, Maria nyina wa Jambo. Abagira indagano za mbere amazina yabo naya: Novisi Marie Joseline Banyiyesako, mwene Nzimenya Marcien na Ntibikenyura Dorothea bo muri paruwasi ya Buraniro muri diocese ya Ngozi. Novisi Felicite Miburo mwene Hitimana Sebastien na Ndorere Tasienne bo muri paruwasi ya Jene muri diocese ya Ngozi. Novisi Claudine Kajeneza mwene Basonja Fabien na Ndurichima Sylvie wo muri paruwasi ya Gitwenzi muri diocese ya Ngozi. Novisi Eveline Izobiriza mwene Nduwimana Oscar na Kabirori Marie Therese wo muri paruwasi ya Bugwana muri diocese ya Muyinga. Novisi Francine Hatongimana mwene Ruteyintuntu Reverien na Chiza Marie wo muri paruwasi ya Karusi muri diocese nkuru ya Gitega. Novisi Eveline Habonimana mwene Nimenya Severin na Hatongimana Domitile wo muri paruwasi ya Kibago muri diocese ya Bururi. Mama Nefdora Ndayisenga mwene Karikuru Bolike na Hakizimana Viola wo muri paruwasi Buziracanda muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mama Felicite Nahimana mwene Nduhiye Damien na Barakamfitiye Catherine wo muri paruwasi ya Muyaga muri diocese ya Rugigi. Mwene Sindimu Antoine na Nikobamye Marie Gorete wo muri paruwasi ya Butwe muri diocese ya Bururi. Mama Beatrice Nderimana mwene Hatungimana Jean na Banyase Marceline wo muri paruwasi ya Jakabamba muri diocese ya Ngozi. Bane banje mushaka iki? Tuyumvira ko aho muzoba muri hose muzobeshwaho na Kristu we yagumya ndanga umworo akamagamburuka ubwo kwitura Imana mu birangurana umutima udahugunga mu mubano mwitura Imana Data munganiwe na mutima mweranda mugira uko yagize mu kwigura bene wabo nkuko Ekleziya yabigeneye umuryango murimo. Ariko rero mwanya mutarita banza mwihweze
subire mwibaze iryo teka mwatewe n'umukama, namwe ryo mwishura urikure ku mutima. None iryo banga muremeye kuzorizigama? Yego nta n'ukwisubirako ndavyemeye. Kurira ubwatsi Imana bane banje, yo yashize muri mwebwe iyo ntango yo kwama muyikunda, murambe muyizeye, niyo izobunganira mukabonera kuganza n'urukundo ubwambutsi n'ukwezi. Nimwambe mugorokeye Ekleziya, mugenzwe n'ubuzima bwayo, mwihebere nyakwihebera umukama, mwihebere nyakwihebera umukama na wa murimo wo kurokora bene wanyu. Baramutse bagira ingano za mbere, umuryango w'ababikira Mushawudaje wa Bikira Mariya, turahereza kandi abikira 9 baramutse bitura Imana mu ndagano Burundi, hamwe n'ababikira 5 baramutse bahimbaza yubile y'imyaka 25, hamwe rero n'ababikira 2 n'arabibonye baramutse bahimbaza yubile y'imyaka 50. Mutitwande duce bugufi dusabe Data ngo umutima mweranda wiwe aturukireko na zangabirano ziwe ngo zidufashe zongere ziberekeze muri iki gisabisho.
mutagatifuze z'intore witore. Mutagatifuze wongere ukomeze mwibanga z'intore yaho umwe wese ashika imbere agaheza akagabana icyo amaze iminsi yitakambira. Ni umwanya rero w'igisabisho, si umwanya w'ikirori. Abagira indagano za burundu babanze bakinjure kugira abatoyi babo baze gushikiriza indagano zabo, maze bakagira bati ndakwihebeye kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi. Mu bwere ntegerwa baremera badatekereza ko Yesu Kristo ari umutambukanyi w'intahemuka, none ko bamweguriye urukundo rwabo rwose. Mu bworo baremera ko Yesu Kristo ari we ntoranwa yabo, ari ryo tunga ryonyine rizima ridatituka. Mu bugamburutsi baremera ko Imana izi byose, none ko bemeye kuyibera intumwa mu nyishu y'umwizero Imana igomba guha igihugu cayo. Bahejeje gushikiriza indagano baraza kuronka umwitwikiro, nawe n'ikimenyetso c'ubugori bw'ubweranda kugira ngo bikwize babe by'ukuri abageni buzuye ba Yesu Kristo n'abatoranijwe ku bw'igikorwa co kwihemera inkuru nziza na bene wabo. Mana nzima, we Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavyigiza ukaneteka yuko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango, ndakwiyereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi. Mu maso y'umuryango w'abakristu jewe Novise Maria Joseline Banyezako izo ndagano ndazemeye ubwa mbere, nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga. Ntuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyiheje kuragana wewe Joseline. Ndagusabiye kwa musange gufanukira na Yesu Kristo. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza
ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango. Ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Novise Felicite Miburo, izo ndagano ndazemeye ubwa mbere, nzozizigama nk'uko amabwirizo ya bene Mariya abishinga. Nuzakire uheze umfashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina ry'Ekleziya, ndakiriye ivyeje kuragana wowe Felicite. Ndagusabiye kwa musani gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko ndategiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango. Ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Novise Claudine Kajeneza, jewe Novise Christiane Denise Niyonzima, jewe Novise Amelia Nibima, izo ndagano ndazemeye ubwa mbere, nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga. Nuzakire wese ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina ry'Ekleziya, ndakiriye ivyeje kuragana wowe Amelia. Ndagusabiye kwa musani gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. baca basubira kwegera imbere gatoyi. Umwungereje guhezaga imyitwikiro bace bagende kuyikwiza. Musavye Mukama hezagira kandi tagatifuze iyi myitwikiro zintore zawe zifuza kwama zitwikiriye. Bose bamenyereho ko ari izawe bwite, ko ari wewe zokwama zizigiye nk'uko ziheje kubikuraganira Burundi bukoranye. Wezo zibera inkinzo zame zitsinda inyosha mbi zose, ziguma ari impundu akazi zawe, zigama ibanga nize zigere zitandukana nawe. Wewe wamaho ukama n'ingoma mu myaka yose. Yesu yavuze ati simwe mwantoye ni jewe n'abatoye n'abashinze kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Umugama Yesu ni watore kandi ni watuma none
witondere uyu mwitwikiro uzomenyesha ko mugenzi wawe ari Kristo. Ntugende ujane urukundo rutagira agahemo, ujane ukwicisha bugufi n'ukweze, wamugenderera ntaryo umuco wa Kristo umucunguzi. Amen. Hanyuma murazi ko mu mugenzo w'ikirundi atawikwiriza ku mutangaro cyane cyane mu narugo. Araheza akaja hiherereye maze akisuganya nabo ni bashogomange. Nuko rero twese turahejeje kuvyimvira n'amatwi yacu. Umuntu ari ngaha yaragifise ikizigizigi ko akumbure hari kizoteba gihinduka nazeruke. Barabaye ishikanwa ryuzuye ry'umukama, baratoranijwe, barabaye abashizwe ku ruhande n'umukama ngo babe ibikoresho vyiwe yiharije. Bavyeyi, kumbure ko no muri mwebwe harimwo abari bacizeye ibihumbi, umukwe n'umwuzukuru. Ihi bambewe birahinduye imforo, ahubwo riho tambe mutarike ko mubaye babamwana n'Imana. Ariko akira igitabo kirimo amateka ngenderwako y'umuryango w'ababikira w'umushabutatu wa Bikira Mariya. Ivyanditsemo vyose urayifata nka nkama, ubibike ku muzirikanyi, wongere ubirangura n'ubwira n'urukundo, byongere bigufashe kubinatirimuka kwibanga umuryango winjiyemo. Injurira bakuru babo urabakomeza mukamamana n'iryo bangura bakomeza wibangu bashinze barikore neza. Urabakomeza mukamamana n'iryo
aribo twita kandi abashikabanga. Aba nabo rero ngo barihweje imyaka 9 yose bagendana n'uyu mutambukanye ndahemuka, bahaga bavuga nka wa mwanditsi wagwaye muri ko gakura ikigabane ca 3 umurongo wa 4 bati ubwo nyine ndabarenganye naciye shikira umutima wanje wakunze. Abakomeza mwibanga bashinze barikore neza, igabo bashinze mukamamana niyoroshe, tariko bw'inema n'inkomezi zawe bohava barimena. Turagusavye manga muvyeyi ubashigikire, ubakomeze mu butumwa washinze wamuri kumwe nabo. Urabakomeza mukamamana. Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye. Mama Maria Rosa akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitariye na Yesu Kristo. Amen. Mama Janine akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Luciate akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Beatrice akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Mediatrice akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Felicite akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Fedor akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Joseline akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Gaudios akira impeta mananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti ubitaniye na Yesu Kristo. Amen. Urabakomeza mukamamana, niryo banga urabakomeza mwibanga
kama n'abantu urabashoboza ntibagiriye intege nke nk'abandi urabakomeza wamubarinda shatani sekiba umwasi w'ibyiza ntahava bakura kwibanga ngo barite ntahava baca intege ngo badebukirwe ubahe mutima wawe mweranda wese uko ibyiza byose tugabana yama bakomeza yongera bamurikire tubasabira tuvuge tuti